Shalom, ndabaramukije cyane bakunzi ba channel Evangeliste Ndayishimiye Patrick. Amahoro n'ubuntu bwa Kristo Yesu bwiyongeranye ku buzima bwanyu. Uyu munsi natewe iteka n'umukozi w'Imana, umukunzi wacu dukorana ibikorwa by'Imana, Ivan, ndagwaye kaze. Yego murakoze cyane kuba mwantumiye. Iri ni rya kabiri aje kubana natwe n'umutumire wacu wa kabiri, hari gane twagiranye nawe kiza cyane kivuga hejuru y'ibicaniro. Ndaza guheza link muri commentaire muca mugikurikirana naco, nakunezerewe cyane. Yego murakoze cyane. Urashobora kwidondora abadukora kutumviza naho navuze izina ryawe uwo bidondora? Yego murakoze cyane. Je nitwa Gumako Ivan, nkaba ndi umukristo, nkaba nubatse, nkaba mfise abana batatu, abahungu babiri n'umukobwa. Arakoze cyane. Ivan twarabanye nawe, yatubereye umugisha mu kiganiro giheze cyiza cyane. Ndaza kwibaheza link yacu mu gikurikirane kivuga hejuru ibicaniro. Ivan, kandi ikindi, Ivan ni umwigisha mwiza w'ijambo ry'Imana. Mukurikirane kino kiganiro kiraba ikimaro cyane mu maro ku buzima bwanyu n'imiryango yanyu. Ikindi, abataragira subscribe mu vyibuke cyane kugira ngo ibiganiro byacu bihora bibashikira bibashikire nta ngorane umwanya wose tubishize ko mubikurikirana. Yesu abahezagire kandi abahumugisha. Ivan, ndagwaye kaze cyane uyu munsi wa none, sinzi ikintu duteguriye kuri channel yanje. Yego murakoze cyane. Uno munsi tuza kuganira ku byerekeye kuva mu mivumo ukinjira mu migisha Imana yaguteguriye. Amen. Amen amen. Yego, kuva mu mivumo ukaje mu migisha Imana yaguteguriye. Yego amen amen. Okay, bandanya rero twumve amakuru icyo kirakomeye. Kuva mu mivumo ukaje mu migisha Imana yaguteguriye. Yego. Ku batari bakurekanye iki kiganiro twaravuze yuko les malédictions canke imivumo ari les véhicules de la puissance maléfique canke du mal mu buzima bw'abantu. Kandi rero tugiye rero kuvugana rero kuri ibi bintu bitanu, twovuga ko ari nk'imiryango canke nonororo impamvu imivumo iza ku miryango canke ku buzima bw'abantu, wanashaka no ku bihugu. Hariho rero icambere tushobora kwifatisha umurongo wa Bibiliya, tuje gusubira mu byagezwe igice ca 27 kuva ku murongo wa 15 tugere kurya murongo wa 26. Maze mu gice ca 27 umurongo wa 15 mu gitabo cyo gusura mu byagezwe cyangwa mu gutegeka kwa kabiri abakoresha Bibiliya y'Ikinyarwanda aravuga bati azoba avumwe umuntu abaza igishushanyo cankwe akakivugutira mu nkero ari igikwa c'umuhinga akagishinga mu mpisho kandi ari ubuyobe kuhoraho. Abantu bose bitabiriza bati amen. Abarewi bati azoba avumwe akengera se canke nyina, abantu bose bitabira bati amen. Abarewi bati azoba avumwe ushingura karimbi kurubibe rw'ababanyi biwe, abantu bose bitabira ngo amen. Abarewi bati azoba avumwe uzaye uhumvya impumyi ngo itinzira yayo, abantu bose bitabiriza bati amen. Abarewi bati azoba avumwe ugoreka urubanza rw'inyambukira cankwe rw'imfuvyi cankwe umupfakazi, abantu bose bitabiriza ngo ati amen. Abarewi bati azoba avumwe uryamana na mukase kuko aba yorosoye impuzu se, abantu bose bitabiriza ati amen. Abarewi bati azoba avumwe uryamana n'igitungano icyo ari cyo cyose, abantu bose bitabiriza ati amen. Abarewi bati azoba avumwe uryamana na mushiki wiwe ari uwo mu wasangiye se cyangwa nyina, abantu bose bitabiriza ati amen. Abarewi bati azoba avumwe uryamana n'inabukwe, abantu bose bitabiriza ati amen. Abarewi bati azoba avumwe uwica mugenzi wiwe mu mpisho, abantu bose bitabiriza ati amen. Amen amen Amen. Yego Yesu nashimwe cyane gose. Amen amen. Nari barabanda yakavuga ati utakurikiza ibi byagezwe. Rero nako ndavuga rero ku byerekeye imivumo hariho ubushobozi bw'umwijima bwinjira mu muryango bukaza bugakonona ibintu. Hama hariho rero umugisha nawo ubushobozi none bw'Imana buva ku Mana. Burya bw'umuvumo buvuye kuri Satani. Konona bya bimenyetso twavuga mu cyayigano giherutse. Ariko rero turashaka kuvuga rero ku byerekeye ibintu bitanu ari imiryango yugurura imiryango y'imivumo. Turavuga gusenga ibigirwamana no kuja ku bapfumu
ivyo bintu twabibonye hajya ko Ego. umuntu asenga ibigwamana. Kandi rero ibi rero usanga kenshi abantu benshi ugasanga bagendera muri ivyo bintu kandi bagasenga abandi kwera iki ari ibintu barazwe na basi canke naho taba abigendera mugasanga se yabikora cane gose. Ivyo bintu rero bisaba yuko umuntu abanza akavuga ati ivyo nuko bisambu n'ibicaniro hari ibicaniro biba vyugurutse ku buzima bw'umuntu canke bw'umuryango. Abantu barabikora bikaza ngo nibisanzwe mugabo bikazogira ingaruka ku ruvyaro. Ugasanga hariho umwana adakomeye neza mu mutwe, hari ibibazo kubera iki hariho umuntu wasoko yagendeye muri ivyo bintu. Uvuze ikintu gikomeye, umuryango wuguruye siko wavuze? Yego. Ivyuguru imiryango. Imiryango. No kuvuga ngo uyu munsi umuntu waba twumviriza ikiganiro akija mu bapfumu. Iwe ntiyuguru umuryango, portail yarayuguruye. Yose. Urumva hari ibintu byinshi byo mu mwijima bakora tubifataniza aho hantu hamwe. Bugura umuryango bagiye kuja ni kugura umuryango w'umwijima. Kandi ari ijambo rivuga ngo Imana iranga ibi byaha nyine iranga ibyaha byose mugabo ari ibyaha bimwe ibi bigirwamana ivyanga urunuka. Ni ukuvuga ngo umuntu wese wadukurikirana ukaba ufise cyangwa mu iwanyu cyangwa bakigendera muri uyu muryango ugomba guhaguruka wowe ukawugara. Hariho sinzi kuntu wabonye, hariho n'abana iyo bavutse hari utuntu babahambira, hari utuntu bagenda urumva hari imyamuro bagira imwe itabaho igipagane. No kuvuga ngo igipagane kera bakora ivyo bakagisenga ibigwamana gusenga kiranga bakabandwa bagashirako indasago n'ibindi. Ubu naho bazanye ibindi bintu by'ubwenge baja muri framason muri Rose Croix n'ibindi bintu nyene usanga ari byo mu bwami bw'umwijima cyane gose bikaca byugura imiryango mu buzima bwabo. Bakunzi nuko muradukurikirana kino kiganiro kirakomeye cyane. Ndagusaba ikintu kimwe, fata umuryango wugare. Urashobora kuba ababyeyi bawe bakibigenderamo ariko kubera uri amaraso yabo urashobora kubisenya wewe mu byigisho mu masengesho yawe kuko ivyo nawe ubwawe bizagukurikirana. Ari abantu babigenderamwo bakarondera n'amafaranga bakarondera abatunzi bakarondera ibintu bikomeye ariko burya nta kintu kimwe bakarondera. Ikintu cyose uronse ukoresha ivyo bintu nta mugisha ufise. Ni ukuvuga rero tuje kugikurikira. Icya kabiri ni ukuvuga ngo kutubaha abavyeyi. Kutubaha abavyeyi ni ukuvuga ngo wabibonye hajya ko ego azobavumwa umuntu atubaha abavyeyi. Hari abantu bageze ku rugero ashobora kuvuga yuko umuvyeyi ngo ntakibaho umva urabona yuko ari ibi kandi abo bantu biri avuga ngo wahe sunanyuko kugira ngo barambire mu gihugu ukazuzumva umuntu ngo barakenyutse mbwa abantu bamenye impamvu hariho none iyumvire nk'umuvyeyi ageze ahantu ari kumvira akavuga ngo unakanda muvumye ni ikintu kibabaje. Hano bavuze ngo hano mu ijambo ry'Imana abarewe atazobavumwe ukengera se cyangwe nyina azoba avumwe. Bene data hariho abantu uzi yuko hariho n'abana baza biga bagatera imbere bakagera kure sivyo abavyeyi babo baza ugasanga ko barabinuba naho yo bavuye mu misozi yo nta barabara nta mwakire neza cyangwa uri umukazana w'uwo mama ukigira igitangaza kurigira igitangaza umuntu yakuvyaye umugabo kugira ngo urongegwe nuko mama yavyaye. Urumva hariho abantu benshi bikwegeye imivumo kubera kutubaha abavyeyi babo. Bibiliya bivuga neza kubaha abavyeyi ni umugisha ukomeye gose. Hariho abandi umuvyeyi amubwira inkorera kino pi bene data reka mbabwire umuntu afise ico w'umuvyeyi uzi ukimuha uko ushoboye. Hari ibyo uwumbwira ngo ntacyo ufise mu rukundo mwereka urukundo musengere muganirize mu telefone. Hariho umuntu twigeze ku iwe yigeze kugira ikibazo gikomere cy'abavyeyi ntavuge ngo mama yabohose umunsi yabohose mama we yaratanga yavuze ngo mama gasanga umuntu ntashaka kuvuga mama wiwe
ngo abavyeyi barankoreye amakosa. Abavyeyi naho bokoreye amakosa, wewe uri umwana uraca bugufi ukababarira, hama ukagwanya ico kintu cozoza kugukurikira wewe batakihari. Hariyo abantu benshi no muzi umva babakoreye inabi, basiga bavuza amajambo mabi, uyu munsi barafite amakonsekansi akomeye cyane kubera amajambo basize bavuze. Kandi ushobora kuyakura ko ubu nyine bagiye n'Imana yo mwijuru wose imbabazi ikakubabarira. Akiriho bigasaba yuko amusaba imbabazi. Akiriho cyane. Akiriho na Imana yamubabarira. Ego. Tuje kurikira ca gatatu, kurenganya abantu ya ntege nke. Twabonye hari ahantu kuntu azovumwe umuntu arenganya imfuvyi, abapfakazi, abanyamahanga. Wabibonye ko byanditse neza. Rero urabona ko Bibiliya iravuga ngo Kristo yadubohoye umuvumo w'ibyageze. Urumva abantu benshi bashize kure Kristo, baca bagendera muri bya bindi bya kera bagenderamo canke ingeso babona abandi bagenderamo kurenganya abantu mu butungane, bakarenganya imfuvyi, abapfakazi. Mugabo bakabikora batazi ko ivyo bintu bikora kwegana no muvumo. Hari umuryango wuguruye mubi, wasanga rero hari umuntu ariko aragira ingorane, ukazibona ari umuryango uri kuragira ingorane. Je ntitwavuga muri ca kiganiro cahetse kurenganya abantu, ugasanga umuntu afise urubanza, urazumva wowe ugiye kumucira urubanza, bakabanza bakakujana ahantu mu kabari, bakaguhereza miliyoni 5. Izo miliyoni 5 ukagenda gukurura inzu z'abana bawe, warenganije uwundi muntu, ukibaza ngo abana kuri basigira umugisha cyangwa umuvumo. Hari ikintu gikomeye cyane. Akarenganyo ni ikintu kibi, akarenganyo ni ikintu kibi, akarenganyo ni ikintu kibi gose. Urumva umuntu wese, urumva uwo ni umuryango aba yugururiye umuryango we, ugasanga abana biwe bafise ingorane kuvya imiryango isese yugaye yuguruye. Ego cyane. Ego tuje kugikurikira, aha twabonyemo ibintu by'ubusambanyi. Wabonye iby'ubusambanyi mu miryango, mu Faransa bita inceste. Bavuze byinshi cyane gose. Mbwa hari ibintu abantu bakora bakugura imiryango ikomeye y'umwijima ku buzima bw'abakomokako. Rero ico naco nyene kirimo kigira kane nico tuko Imana iki ni ikintu kibi gose. Bibiliya avuga ngo mu gitabo cya Korinto ngo ibyaha bindi bikoregwa inyuma y'umubiri, ariko kiriya gikorerwa indani. Rero uriya ni umuryango, ni portail igitangaza. Iyo bigendeyemo hari abantu bakuze baje kurondera abana nabo bakarondera bakuze. Urumva ivyo kurasiga umuzi mubi mu bana, kuri basigira umuryango wuguruye. Ndagusabye ndakwingize wowe ukora dukurikirana, tugwana intambara yo kugarura umuryango w'ubusambanyi. Abantu ingoko zirasenyuka ku rugezo rutangaje. Kubera iki? Kubera imwe mu busambanyi. Kuva umugore ngo ntanyuzwe n'umugabo, umugabo ntanyuzwe n'umugore. Nigeze kuva umuntu ariko aravuga ariko yihaya ngo afise 5 ngo abantu bagendana 5. Iyo mivumo yose, iyo miryango yose, kandi ufise abana wabyaye, nimba ukunda abo bana ndiworeka izo ngeso mbi. Iyo miryango uri kurugurura imeze gutyo, uzosigira abana iyo mivumo imeze gutyo. Uyu ni umuryango mubi tugomba kugara dushize mu imbaraga zacu zose cyane gose. Ego gose. Hama rero gukurikiwe turashobora no kuvuga yuko hari n'abantu zose usanga mu miryango zona ngo twigera bubaka, basanga muri basokuru abantu bagendera mu busambanyi budasanzwe. Ni ikintu kitahanywe ku miryango Amen. Ikigira gaca 5 ni imivumo iva kwatura nabi. Urabona ko urupfu n'ubugingo buri bibashe bashe gururima. Ijambo ryo mu migani. Salomo yari yarize cyane, Imana iramuhishurira. Rero abantu benshi baratura imivumo ku buzima bwabo, cyagatura ku bana biwe. Umva ari imivumo umuntu wenyine yaturira, ukabavuga ati je n'ukuri nta kintu na kimwe kigenda, je n'ukuri nta kintu ubuzima bwanje je mbona nta nico bumaze ngakwisi. Umva avuze gutyo mwisi imwe abadari umuntu barabyumva baca baza kubikurikiza. Bitandukanye n'umuntu avuga yatura ati ngendana ubuzima bw'Imana mu jewe, umareka uharasagaje impanzi zose zawo mu bahangira ngo barokore. Umva wa muntu yatura amajambo y'Imana. Bitandukanye n'umuntu aguma yatura ko nabi. Umva hari uko yatura ko nabi, hari uko yatura nabi ku muntu ufise kububasha nk'umwana. Bazi ko ari umuntu ashobora kwatura amatuka umwana wiwe, we ngo ntacu uzovamwo, ngo ntacu uzokwimarira. Kwera ishavu
cyangwa akavuga ngo urakavuna umuheto, ni ukuvuga ngo amwatuye ati urakabura umwana w'imfura. Ukazona umuntu arabuze umwana w'imfura akibaza none tw'ikintu twese bo tuvukana twaba tubura abana b'imfura. N'ijambo bavuze batuye ku buzima bwanyu, buguruye umuvyeyi wanyu yuguruye. Rero bigasaba ko hagaruka ukavuga uti Mana ndahagaritse iki kintu, nimba ari ikosa nakoze Mana mbabarira, uwo muryango ndawugaye izina rya Yesu. Ari ikintu gikomeye uvuze, urupfu n'ubugingo. Kubera ko abantu bakunda kuvuga urupfu, ugasanga urupfu nibwo rugaje mu kanwa kabo, ugasanga ndagowe, ntawe iwacu, ntaki. Oro turafise ijambo ryo kuvuga. Iva, Imana yatugiriye ubuntu bukomeye kuduha Bibiliya. Iri jambo ryarahumetswe, rifise ubushobozi. Petero yaravuze ngo nikitara ryakira hacuze umwijima. Ni ukuvuga iyo ndiko ndavuga mu mwijima, nikitara ryakira hacuze umwijima. Mu bisanzwe twakagomba kwimenyereza uko bukeye umwijima utarava umva uvyuze ngusenga. Urya munsi gerageza ubanze waturuka ijambo ry'Imana, profetize ku buzima bwawe, uvuge ngo Mana uyu ni umunsi mwiza, uyu ni umunsi w'umunezero kuri jewe, uyu ni umunsi w'igikundiro, uyu ni umunsi mbona ubwiza bw'Imana, uyu ni umunsi ikiganza cyiza cy'Imana gendana nanje. Atura amajambo mazima, utarumva ibindi, ururimi rurafite ubushobozi. Ari abantu bavuze ico bavamwo kubera ururimi rw'abavyeyi babo, hari abandi kubera amajambo bavuga byanze ubuzima bwabo, aguma avuga ngo ndagoga wamuraba. Hariho n'abafise amafaranga mugabo nta buzima nta munezero. Icya kabiri, urazi yuko Gaiva zino ngwara za vesi ziva mu guhagarika umutima, ziyageza mu kwidoga amajambo, ugasanga waremye ibintu muri wowe bitari byo. Mukundwa, imenyereze kuvuga amajambo meza ku buzima bwawe, reka kugurira satani ku buzima bwawe n'abana bawe. Urazi gutuka umwana wawe ngo nikijuju, umwana wibyariye hama yazana zero ukavuga ngo uramugira gute? Niko niyo majambo yawe, niko Petero Mose yabwiye Abisirayeli ngo amajambo numvise mwivugi niyo nkino zo bakorera. Hari ubushobozi mu majambo tuvuga, hari umuryango wuguruye mu byo tuvuga. Yego cyane gose. Imana dushoboze, Imana igushoboze kuvuga amajambo meza. Urazi kindi, urazi yuko ukugumuvuga ibyanditswe niko bwami bw'umwijima buguma buhunga, buguma buva ku buzima bwawe, buguma wiyambura. Hari umuntu wavuze ikintu cyiza nakunze cyane, umukozi w'Imana yaravuze ngo yibaza agenda mu kirori akaza yivugishwaho, agafata Bibiliya akaguma yivugishwaho. Urazi ko umukozi w'Imana uramuzi cyane witwa Miles Moon, haramwirukanye mu Bwongereza, umwigisha mutuka ngo afite ubwenge umeze nka Serge nimbari nguge, baramwirukana atayi wabo ashika bigira nyina afata ariyo nta yaramfashije nyina akamwatura ko Abaefeso 6:20 ngo Imana ibasha kudukora ibirenge ibyo dusaba nizo twiyumvira, akarimwatura ko mu gitondo uko bagiye kubonana uko umwanya wose ujya mugabo urazi yasize amateka ku isi, tuzarinda tuja mu ijuru. Miles Moon akivugwa kubera nyina yaramenye ibanga ryo gukuraho amajambo abigisha bamubwiye, aramwatura ko amajambo y'Imana. Numvishe wundi mugabo w'umunyamerika nawe umwana wiwe akazava mu ishuri atameze neza, umva bwenge bukeye, akamwatura amajambo y'Imana mu gitondo saa 6 ku mugoroba. Umwana yabaye umunyabwenge w'igitangaza, arabishingira intaye. Nagisonye mu gitabo cy'umudamu witwa umugabo ukoze Imana witwa Copeland, aravuga ukuntu uwo mugabo yatura amajambo meza ku mwana, ubu yabaye igitangaza. Yego, ni byiza cyane rwose. Rero abantu benshi baranukunda no guharira cyane kuvyerekeye, umva twavuze bikiya mbwa hari n'ibindi byinshi mugabo ibihagaze kuri rya jambo rivuga ngo yihora ibigabitanye. Yego, umva abavyeyi kabahuri abana kabahuri bwatyo by'abavyeyi kugushika mu kurungana kwa 3 n'ukwa 4, uharuye neza usanga harimo hejuru yiwawe hari abantu 30. Yego, kandi ugasanga bose bagendera muri ibyo bintu. Rero birasaba yuko rero uhagarara ukazamura, tuhagarare ku majambo twofashisha abantu kugira bashobore guhagarika iyo mivumo. Dusome Abagalatiya 3:12 gushika kuri 15, tuce tuja no mu bitanguriro igice ca 12 turabijya mwigisha ya Aburahamu Imana yateguriye abantu.
Kristo yaducunguye umuvumo w'ibyagezwe, yacitse ikivume ku bwacu, kuko wanditswe ngo azoba avumwe umuntu wese amaze ku giti, kugira ngo umugisha wa Aburahamu ushike ku banyamahanga bawuheshejwe na Yesu Kristo, kugira ngo kwizera kuturonkeje mpwemu twasezeraniwe. Amen. 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 Ego. Mu gitabo cy'itanguriro ndasoma Uhoraho bari Aburahamu ati va mu gihugu cyanyu no mu miryango wanyu no mu nzu ya so uje mu gihugu zo kwereka, naje nzoguhindura ubwoko bukomeye. Ni kuvuga ngo twabonye yuko hari imivumo dusomye hajya mu Magalatiya kubera kudakurikiza ibyagezwe, ngo avumo udakurikije ibyagezwe, ngo abantu baguye muri ico cyaha bose. Yego. Ariko Kristo Haleluya cunguye umuvumo w'ibyagezwe. Ni kuvuga ngo kandi ngo twaguzwe ngo maraje y'igiciro kinini, ngo twakuwe ngo no byangeso mbi twatoje no basogokuru ari muri Petero. Ni kuvuga ngo hari amaraso yatanzwe, ari kiguzi cyatanzwe. Ubu abantu bategeza kwizera Kristo, bategeza guhagarara muri Kristo, niho honyine niyo mivumo ishobora guherera, kuko muri Kristo niho none tuva muri ya mivumo ya karande tukinjira mu muhezagiro wa Aburahamu ujya tugiye kuvuga. Aha rero mu gitabo mu Galatiya 14 wavuze ngo kugira ngo umugisha wa Aburahamu ushike ku banyamahanga bawuheshejwe na Yesu Kristo. Ni kuvuga ngo iyi migisha tugiye kuvuga ni yaje nawe kubera Yesu Kristo. Haleluya. Kubera Yesu, kubera kwizera Kristo uri umunyamugisha. Amen. Amen. Rero hano yavuze rero Uhoraho bari Aburahamu ati umurongo wa 2, nanjye nzaguhindura ubwoko bukomeye. Ikintu cya mbere nzaguhindura ubwoko bukomeye. Ubiravye neza isezerano Imana yari musohoje, kandi nawe we n'undi muntu wese reka rumvira ubwoko bukomeye bivuga ko turi haleluya ryatoranijwe igera, kandi turi ubwoko bukomeye. Yesu nashimwe. Amen. Amen. Umva Imana rege igihabwira Aburahamu wese kuzamahanga ikamubwira ngo arabe inyenyeri, arabe imisenyi yo ku nyanja. Yari kirabona ntiyabona abayuda gusa bo mu mubiri, mbwa yari kirabona na twebwe. Amen. Kuko Imana yatuhindurira ubwoko bukomeye. Zaguhindura ubwoko bukomeye. Haleluya. Hadura Israel igihugu gikomeye cyane muri hariya muri Moyen-Orient. Igihugu gikomeye gifite igisirikare gikomeye cyane muri Moyen-Orient. Ukuye na Israel nawe iva zaguhindura ubwoko bukomeye. Muri wewe, muri bajya abana bavuze, muri abana biwanje hazovamwa ihanga rikomeye kubwa Yesu Kristo. Iyo sezerano nijyanje nawe mwene data kuri dukwikirana, iri sezerano ni gwawe. Icya kabiri muzaguha umugisha. No kuvuga ngo uzi yuko hari ahantu bavuga ngo twahezagiye imihezagiro yose ahantu muri Kristo Yesu. Amen. Amen. None si nyene ibiyo kweli kuvuga ngo muri Kristo Yesu niho duhabwa iyo mihezagiro. Ni kuvuga ngo hari ukuboko kuza kw'Imana gukaca sambura ibyo ntega nuko abantu bavyuka bakavyatura bakabivuga. Rega nibintu Imana yamaze gukora, mugabo nanuzi ko biribwa yuko ari umuherezi mukuru byo twizeye tukavyatura. Utari kuravyatura uko baturi ibitari byo ngo twengo twaravumwe umuryango wacu ngo nta muntu umwe yagira nahantu. Oya nta muntu atera imbere iwacu kibatuzi abi wacu umva rondo bavuga undanushike imbere ngo nta muntu nigeze guhura n'umuntu yize amashuri yize université imyara heza muri droit aheza muri université d'Irak economy. Urumva ko umuntu yaciye ubwenge, umva lisansi zibiri zigitangaza. Mugabo turawura ahantu arambwira ngo yabuze umuntu yamwigize imbere amerewe nawe, umva amerewe namubwira none nta mana ufise ngo yango ngo urumva ntumubwire ivy'Imana, umubwire ngo abi wawe wowe dwe dufise umugisha nawe ngo abi wanyu. Ega ni banyarigiye bakwanga, ega ni banyarigiye arigiye byanga, ariko turabanyamugisha. Haleluya. Umva inkuru zizi uri umunyamugisha twararose umugisha, uri umunyamugisha uzugendera mu nyungu uwatura uzinduke watura umugisha uvuye ngo nahezaga imyezagiro yose y'ahantu ho mwijuru muri Kristo Yesu. Amagara beza n'umugabane wacu, ubwiza n'umugabane wacu. Oh haleluya. Ndakwifuriza umugisha w'Imana. Icya gatatu izina ryawe ndaregera urangirano. Haleluya. Imana irashobora guhindura, yarahinduye izina rya Aburahamu. No kuvuga ngo ujya mugisha wa Aburahamu nuko none na wewe nundi yizera Kristo ari muri Kristo Yesu ishobora gukuraho ya mivumo yuko umuntu adashobora kugera gushikaho yishikanye mbwa ikamushikana ahantu
izina ryiwe rikaba Rurangiranwa, rikaba izina nonororo rishobora kuboneka yuko hari ibintu yakoze mu buzima kandi bikagaragara. Yesu nashimwe cyane gose. Uyu n'umugisha wa Aburahamu ndaregera Rurangiranwa. Urazi ko ariho abantu muri no si amazina yabo yabaye barurangiranwa. Ko uyu nayimvuze Mainersman izina ryiwe n'ryabaye Rurangiranwa. N'abakuru b'ibihugu baramuhamagara. N'abakuru b'ibihugu baramuhamagara. Akaba ama conseil hano mu Burundi. Hano mu Burundi abagabo babaye barurangiranwa. Bakoreye Imana mu buryo butangaje. Urumva bakoreye Imana ari umugabo witwa David Ndaruhutse watanguye Eglise Vivante na Ministère de l'Éveil. N'izina ryiwe rizovugwa kuzogeza tugeze mu ijuru. Hari umugabo w'ikiremba ujya mutamara twita Imana ndikunkiko. Ndikunkiko Pentecoste yose zonija mu ijuru. Izina ryiwe rikivugwa ngaha. Yego cyane gose. Izina ndarigire Rurangiranwa. Yego. Bene data. Ariho abantu basigira abana babo amazina mabi. Yego akinyegeza no kuvuga ati umwana akagira isoni zo kuvuga ngo numvuga kwa naka. Reka gusigira umwana izina ribi. Bana n'abantu neza. Kurira Imana neza izina ryawe abana bazagira fieri yo kuvuga ko bavuka hariya. Haleluya. Izina ryawe ndarigira Rurangiranwa. Amen. Yego kurikira ravuga ngo cyakane n'abandi baze bagira umugisha ku bwawe ku isoko y'umugisha ku bandi. Yego abandi bagashikirwa none rero kubera wowe ubwiza bw'Imana uwo muhezaga Imana yaguhaye ntaba ari kuri wowe gusa mbwa n'abandi bagashikirwa n'abandi bahagira umugisha. Umva umugisha tugarukire kuri wewe abana bawe oya abandi. Nigeze kubaza umuntu umwe bavuye kuri Antelme ndamaze none byagenze gute kuri Antelme byagenze gute ndamaze uyu ntahe bashingiye umuntu ni yahe aramwe ngo urumva ngufate ngo ibibazo uri kurambaza ngo ukuye abana be n'abakazana be nta wundi muntu numvise wo hanze yafashije. Urumva n'abana be oya urumva niwe gusa ni mu rubyango wiwe hakaba n'abandi ari umugisha kubw'abandi apfuye ibihumbi n'ibihumbi birarira biraboroga. None tabitaje ntubona ko byatumye azubwa kwera yari umugisha ku bafakazi yari umugisha ku bandi. None data ndi umugisha w'abandi ba umugisha w'abandi. Hari umutamu umwe witavye Imana mugenzi wacu yarapfuye abantu bararira nabo batari bazi abantu biyo ruguru baye bakagenda ku bana babo. Twari tubeshweho na papa wanyu. Yego abana amashuri yacu niwo wabikora abana batabizi. Abana baratangira nabo bakora cya gikorwa cyande cy'abavyeyi babo. Abantu bakaza ngo twebwe twigishijwe n'uriya mutamu. Tubere abandi isoko y'umugisha. Kandi rero ga Ivo ndakubwira kantu nayishuri nabonye iyo tuye kumpanda uzawumva bavuga ubutunzi asigaje umuntu ari ubutunzi wumva bavuga ngo aritavye Imana asize inzu Rohero asize inzu Kiriri arizo mva bavuga ariko bavuga ineza yakoze. Umuntu yafashije ishengero yubatse ikintu cyiza yakoze barakivuga ku mbanda ariko ibyo asize ntibabivuga ko si vyiwe. Yego cyane ni ukuvuga ivyi nivyo bagende bajanye gose akanda kumishije ivye nivyo bagiye bajanye ariko bizasigaye nivyo abandi bazobijya uko bishaki kuko tukihari. Ni ukuvuga ngo twebwe tugomba kuba isoko y'umugisha n'igihe tazoba tukiri muri nosi. Amen amen. Izina ryacu rizosigara rivuga ngo nari umuntu waciye ngaho abandi bazi bagira umugisha ku bwawe. Icya gatanu abasoguhezagira nzo bahezagira. Ni ukuvuga ngo rijya jambo urabona aho bavuga ngo uzohezagira zobahezagira abazokuvuma nzobavuma ni umva no uhezagira wa gatandatu. Ni ukuvuga ngo Aburahamu Imana imukuye mu gihugu cyo kwiwabo cyo kwase basenga ibigoma imujanye mu kindi gihugu azogira abansi benshi. Rero Imana hari ijambo yamuvuze ko rimukingira urakumva. No kuvuga ngo ugiye kubuvuma uravumwe kandi ntuvumwe n'umuntu umwe n'Imana kuko nitegeko ni protection isumba igisoda cyo naho uvuti gikomeye ku isi mugabe iryo jambo yakomeye gusumba Imana yege yashobora gufata igisoda ciki none igisoda cya Egypt n'icyayikosoda cya mbere gikomeye kwisi unyene meze gute oya iki cyagiye bagenda gutera bise ego baguye muri cyagiye hajya gitukuri icyarimwe umva Farao yibaza ngo agiye kubagwanya
ntazi ko ari ijambo ryari ryaravuzwe muzokuvuma nzomuvuma uzoguhezagira nzomuhezagira n'ubu uyu muntu ahagurutse akavuma abayuda aragira umuvumo nuvuga ngo natwegere rero muri Kristo Yesu hari ijambo Imana tuvuze ko uzoguhezagira nzomuhezagira icyo bwa satanike bakavuga ko incantation ngo ahagwaye mugabo bakwiye kumenya neza yuko hariho ikintu kidukingira muri Kristo Yesu umuzoguhezagira nzomuhezagira kandi uzokuvuma nawe nanje nzomuvuba hari ikindi kintu natahuye yego nako nigesho igitabo cyanditse muri Matayo yego amen yaravuze Yesu ngo ni waheze umwe mu gakombe k'amazi afutse ukayakamuha umuntu ejo zo buyahaye yego cyane urumva guhezagira ni ikintu gikomeye hariho guhezagira wewe urabona kukampezagira hakaba na iza guhezagira igikorwa c'Imana yego cyane ico kirarengeye ivyo cyane gose kirarengeye ivyo uzoguhezagira yego nene data ndakwifurije go ubumugisha isoko y'umugisha amen uzokuvuma nawe aziboneraho yego hari igihe umva ndakubwira hari abantu benshi ubuzima bwabo bugenda busubira inyuma ntamenye nawe ukumbe ni imivumo ugenda uvuma abantu ugasanga nawe Imana yakuvumye cyane igice cy'indwi yego cy'indwi havuga ijambo rikomeye ngo muri wewe kandi muri wewe ni imiryango yose mu isi zoherwa umugisha haleluya yego ni kuvuga ngo hajyaye ubisomye neza Aburahamu muri we niho imiryango yose mu isi zoherwa umugisha usome mu yete Paulo yandikira birerekana neza ko yagomba kuvuga muri Kristo Yesu mujya mu ruvyaro rwawe agomba kuvuga bazoha umuryango yo kwisi yose izohabwa umugisha urabona ko Aburahamu iyumvire imiryango yo kwisi yose yihabwa umugisha kubwiwawe umvije icyo Imana yamuye kubona abantu benshi kubona wowe ushobora kubaho ugasanga ubeshejeho ibihugu uzi ko ari umugabo muri Amerika yagize izina ryose ndagibuka ngo muri yagize crise 1929 hari crise yabaye mu ntango z'ikijana gihetse yahaye Amerika amahira aragurana leta wewe ushobora nashubatse umva ni imiryango yo mwisi yose ko yari umugabo ngo yubaha Imana yubaha Imana yari mu bantu bafinanshije ba missionnaire ahantu umugabo yaratunze cyane gose yitwa David Rockefeller rero hari abantu hari igihe umuntu Imana imushirako kwera ujye mugisha wa Aburahamu ugatuma none abi isoko y'umugisha n'amahanga nta mwana w'umuryango gusa ngo yavukiye ngo umuryango wo kwanaka ugasanga yavukiye amahanga yavukiye Afrika ariyo umukozi Imana avuze ijambo rimwe aravuga ngo hariyo abana bavukira imiryango yabo ugasanga wowe nabi wanyu gusa bakuzi abandi hakaba n'abandi bana bavukira amahanga bavukira amahanga urabumvishe abana bavukira amahanga ugasanga abana b'abana babaye barurangiranwa babaye bitangaza abandi umva muri wewe uraba muri wewe iva abandi bakagira umugisha bice muri wewe akagira ababohoka akagira abatabarwa akagira abirugwa ukaba umugisha abandi bakagira umugisha kubwawe ukundwa ndakwifurije kuba umugisha ku bandi amen muri wewe niho imiryango yose izoherwa umugisha amen urazi kuba isoko y'umugisha ku bandi abandi bakagira umugisha kubwawe nako ndasoma by'umugore w'umushunemu warubayeho nta mwana afise ariko aba umugisha kubera Elisa Elisa arabaza ngo nini gihaza uyu mugore tumugire gutya ko uyu mugore yadufashe neza harabaye ko nta mwana afite nta mwana akaba yadufashe neza gutya reka muhamagare hano yego genda umwaka uzumufite umwana aravuga ngo turashaje n'umugabo wanjye ivyo ndi bisaba gusaza wewe kubera icuri kurakora kubera umugisha ku mahanga ndaza hano n'umugaragu w'Imana karonka ico ndya karonka ico namba ngaronka ico nywa karyama neza wewe uri isoko y'umugisha ku abandi yego amen amen bakundwa abandi bazagira umugisha ku bwawe amen uzobyara amahanga isi zomenye ko wabyaye amen hasi ko rero abantu bavukira amahanga yego abantu bakavugira amahanga abantu abavyeyi bakazagira fier yuko babyaye abo bantu yego bakazagira fier ndabifurije ko umugisha w'amahanga amen amen ugeze mu gisagara
ukazuha umugisha w'amahanga, amahanga akazamenya ngo watashe muri cya gisagara. Imana ibahezagira cyane. Amen, amen. Iva, yego urakoze. Yego cyane gose. Hari ikindi kintu wumva ku mutima ubwira abantu bariko baradukurikirana? Yego, tugira ngo tubasengere. Dusenge kugira ngo bave muri iriya mivumo binjire mu mihezagiro bateguriwe. Ntibivuga yuko umuntu ari mu muhezagiro ngo tangorane ziba mu buzima. Hari amapreve. Mugabo hari umuntu aba mu bintu ukavuga uti ibintu n'imivumo gusa yigendera. Rero tubasengere Imana. Ikintu mbona ca mbere nibo nibahaguruke bugariye ino miryango. Bayugariye imiryango. Iyi miryango twavuze bagomba kugara. Yego. Reka kugura umuryango w'ubusambanyi, umuryango w'imirozi b'igigwamana, uravyumvishije, umuryango wo kutumvira abavyeyi, basanga wowe ubuzima bwawe abavyeyi bawe. Iyi miryango yugare. Numara kugara mu kwihana no kwatura, wamugaza n'amagufuri ukureho ubugare. Ubwira Imana gusukeho n'umugisha. Uyu mugisha wa Abrahamu ni umugabane wacu, ni umugabane w'abana b'ibwami. Twarahezagiwe imihezagiro yose y'ahantu mu ijuru muri Kristo Yesu. Haleluya. Nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha. Izina ryawe ndarigire rurangiranwa, abandi bazagira umugisha ku bwawe. Haleluya. Uzo kuvuma nzamuvuma, ariko ugwezagira nawe nzamuhezagira. Haleluya. Kandi amahanga yose azagira umugisha ku bwawe. Ndakwifurije kuba umugisha ku bandi, ndakwifurije kuba isoko y'umugisha ku bandi, abandi bagenda bagira umugisha ku bwawe. Haleluya. Iva, iraryoshe ko hariho umuntu ashobora kurira musozi akavuga ngo Mana ndagushima ko nahuye n'uyu papa mu nzira, ndagushima ko umukishe mu nzira yanje. Biraryoshe kandi n'ibyiteka. Reka dusenge, reka ndagusabe usengera abakora dukurikirana bavandimwe. Ikiganiro cya mbere ndaza kugishyira kuri commentaire, muzagukurikirana. Kandi ari ibindi biganiro nifuza kuzokorana nawe, ndifuza ko tuzigisha abantu hejuru yo gusengera mu ijambo. Hari igihe abantu barenye amasengesho atahantu namwe ahagaze. Rero uyu ni umutumire wanje, vuba cyane nzomuzana hano kuri channel yacu kugira ngo atwigishe imbaraga zo gusengera mu ijambo ry'Imana. Yesu abahezagire cyane, turabakunda cyane, tugiye kubasengera. Yesu abaho umugisha. Amen. Data wa twese uri mwijuru. Haleluya. Turagushimiye cyane gose. Mwizina ry'umukunzi wacu Yesu Kristo. Haleluya. Ijambo ryawe ritazogenda ubusa. Haleluya. Rizoshikana icyo baritumye nawe. Turaje imbere yawe. Amen. Turasabye nanuriro kuri aba bantu. Imbabazi nanuriro kubw'ibintu. Haleluya. Mana ya miryango mazi yakabuguye mu miryango yabo kubuzima bwabo. Turavuze ngo Mana ngo yugare. Haleluya. Haleluya. Amaraso yawe Mana. Mwizina rya Yesu Kristo mwami wacu. Turavuze ngo harasambuye turugaye imiryango yose izina rya Yesu Kristo mwami wacu. Turasambuye n'ubushobozi bw'umuvumo yose wayisenye ku buzima bwabo. Haleluya. Twatuye umugisha wa Abrahamu Mana, twabanyamugisha mwami, twisoko y'umugisha, twaratoranijwe Mana. Haleluya. Umugisha wa Abrahamu mwami ugaragare ku buzima bwacu Mana. Haleluya. Zaguha umugisha, izina ryawe ndagirangiranwa, abandi bazagira umugisha ku bwawe. Haleluya. Ubwoko bukomeye Mana, hezagira abana bawe Mana, wagiriye neza mu izina rya Yesu Kristo niwe dusenze twizeye. Amen. Yesu abahezagire cyane, turabakunda, mushishikare kumererwa neza mu mwami wacu Yesu Kristo. Murakoze.